Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo so ibaha umugisha. Ndabaramukije amahoro y'Imana, umwami Imana abahezagire cane. Ndabahaye ikaze mu kiganiro Saveur Divine. Imana yo mw'ijuru iduhezagirane kandi duhana umugisha hamwe namwe mwese. Muri kumwe na Kaneza Benigne. Imana iduhezagire cane. Ndagomba ngo tubandanye ijambo ry'Imana twatanguye muri iyi ndwi canke se muri iki cumweru, riri mu gitabo ca Zaburi igihimba c'118. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere, dusoma uwo murongo umwe wonyene. Haravuga ngo nimushimire Uhoraho yuko ari mwiza, kuko imbabazi ziwe zamaho ibihe bidashira. Imana ishimwe cane. N'iri jambo tumazemwo iminsi turiko turibukanya kandi twigishanya ko uko mwemu w'Imana aturongora kandi bikatubera vyiza twese. N'iri jambo rero ryo kwibukanya ko dukwiye gushimira Imana ku bwiza bw'Imana, ku bwizigwa bw'Imana no ku bw'imbabazi zayo zihoraho. Iri jambo ry'Imana uwo yanditse iyi Zaburi yariko aributsa kandi yariko aratwibutsa uno munsi. Niryo jambo twibukanya ko yuko natwe dukwiye gushimira Imana kuko ari nziza kandi kuko imbabazi zayo zamaho ibihe bidashira. Twebwe turiko turavyumva uno munsi, twebwe turiko turabisoma uno munsi, ijambo ry'Imana ryama ari rishasha buri munsi canke buri saha umuntu arisomye riba ari rishasha. Iri jambo ry'Imana turi kuno munsi ritubwira ngo dushime Imana kubw'imbabazi zayo zamaho ibihe bidashira kandi kuko ari nziza. Imana nishimwe cane. Imana ni nziza ku mwana w'umuntu. Imana ni nziza ku mugambi Imana ifitiye abantu. Imana ni nziza uhereye kera cane ku mwana w'umuntu. Imana ni nziza ku bayimenye. Imana ni nziza no kutarashika kuyimenya nabo, nubwo batarayimenya ineza y'Imana nabo irabashikako bananirwa kubitahura gusa canke ngo bashobore kuvyumva, ariko ineza y'Imana nabo ibagerako. Kuko nico gituma izuba ryatse ryakira twese ababi n'abeza, abemera Imana n'abatayemera. Nico gituma n'iyo imvura iguye igwa mu mirima y'ababi n'abeza, kandi twese bikatugirira ikimazi. Nuko Imana ari nziza ku mwana w'umuntu, nukuri Imana ni nziza ibihe vyose ku mwana w'umuntu. Ubwiza bw'Imana n'ubwizigwa bw'Imana ku mwana w'umuntu vyamyeho kuvana kera, n'uno munsi birahari kandi bizohoraho ibihe vyose. Imana yacu yubahwe na bose. Ijambo ry'Imana dusoma mu gitabo c'Itanguriro uhereye mu gihimba ca 2 niho dusoma inkuru z'ingene Imana yaremye umuntu. Imana irema umuntu, harimwo ukuntu Imana yatubereye nziza nk'abana b'abantu. Igihe Imana yarema ibindi bintu vyose yarabiremye uko yabiremye, ariko hageze ku kurema umwana w'umuntu iravuga ngo tureme umuntu kandi asa nkatwe. Ugiye no kuraba ibindi vyose yaremye kenshi yaravuga ngo nibibeho bikabaho uko, ariko hageze ku mwana w'umuntu iricara iravuga ngo reka tureme umuntu kandi tumurebe mu ishusho yayo. Uno munsi tuhari turi mu ishusho y'Imana. Nico gituma dutandukanye n'ibindi bikoko vyose, nico gituma dutandukanye n'ibiri mu mazi, nico gituma dutandukanye n'ibigendagenda kw'isi, nico gituma dutandukanye n'ibiri mu kirere, nico gituma dutandukanye n'ibimera kw'isi, kuko Imana ari nziza ku mwana w'umuntu kandi imbabazi zayo zamaho ibihe bidashira. Ijambo ry'Imana kandi ubandanije gusoma muri iki gitabo c'Itanguriro igihimba ca 3 ku murongo wa 21,
Adamu na Eva bamaze gucumura mu itongo rya Edeni, bakanka kumvira Imana, bakarenga kuca Imana yari yababujije, bakajya ku giti Imana yari yababujije, bakaba baracumuye bakava mu bwiza bw'Imana. Ubwiza bw'Imana bwari kuri bo, bwari bubabereye umwambaro, bwarabavuyeko basigara bari gusa. Imana ibitegereje irababara, Imana ibitegereje yibuka uko yari yaremye umuntu, yibuka agaciro yari yahaye umuntu, isanga umwana w'umuntu yakiyambuye, birayibabaza. Ariko kubw'imbabazi z'Imana zamaho ibihe bidashira, Imana iravye Adamu na Eva irababara, ariko imbabazi zayo ziyitera kuronderera Adamu na Eva ico bambara kugira ngo ihishe ubwambure bwabo. Muri ico gihimba ca gatatu ku murongo wa 21 turasoma havuga ngo Imana ironderera Adamu na Eva ico kwambara mu rusato. Ni ukuvuga ngo Imana yarishe ikintu irondera urushato yambika Adamu na Eva kugira ngo ubwambure bwabo ntibubandanye kugaragara. Izo zari imbabazi z'Imana yagiriye Adamu na Eva. Uhereye igihe ca Adamu na Eva gushika uno musi duhagazemwo, imbabazi Imana yagirira umuntu n'uno musi iracazigira. Adamu na Eva muri ico gihe bambikwa urushato kugira ngo Imana ihishe ubwambure bwabo, hari kubw'imbabazi z'Imana Imana yagiriye umwana w'umuntu. Haleluya! Imana ni Imana igira imbabazi zamaho. Uhereye ico gihe gushika uno musi imbabazi z'Imana ziracariho ku mwana w'umuntu. Nico gituma hageze igihe Imana imaze kubona ko umwana w'umuntu atandukanye nayo, kandi mu kumurema yari yashatse ko abana nayo, akaba mu ruhande rwayo, akamera nkayo, agasa nkayo, agakora nkayo. Imana imaze kubona ko yabivuyemwo agacumura, Imana yarababaye, ariko kandi kubw'imbabazi zayo zamaho ibihe bidashira, irasubira iricara, iravuga ngo ndakwiriye kongera kugarukana umwana w'umuntu, akongera kugaruka mu ruhande rwanje. Nico gituma Imana yicaye uwundi munsi ikagira inama mw'ijuru nabo bari kumwe mu bwami bwayo, iravuga ngo ndakwiriye kongera kugarukana umwana w'umuntu. Iravuga ngo ariko kandi hakwiye kugira ikintu kimano, hakwiye kugira umuntu amanuka akagenda akancungurira bariya abantu kugira ngo bongere kugaruka mu bwiza bahoranye. Kubw'umutima w'imbabazi w'Imana, Imana iricara igira iyo nama kugira ngo haboneke uwo kuducungura. Kubw'umutima w'imbabazi w'Imana, Yesu aramanuka aza kuducungura. Mu rupfu rwiwe no mu maraso yiwe twongera guhura n'Imana, twongera guharirwa ivyaha vyacu. Nico gituma uno musi iyo ducumuye tukava mu buntu bw'Imana, amaraso ya Yesu aradusubiza aho Imana iri. Nico gituma uno musi twitwa abana b'Imana. Nitwitwa abana b'Imana kubera tudacumura, ariko twitwa abana b'Imana kubw'amaraso ya Yesu, kubw'imbabazi duhabwa iyo twemeye tugaca bugufiya, tukaja musi y'umusaraba w'umwami Yesu, tukavuga ngo twacumuye, hano hantu twagenze nabi, hano hantu twakoze nabi, hano hantu twiyumviriye nabi. Imbabazi z'Imana zikatumanukira, Imana ikatubabarira, tukongera kubana n'Imana. Bene data, ijambo ry'Imana ritwibukije ngo dushime Imana kuko ari nziza, kandi imbabazi zayo zamaho ibihe bidashira. Nabivuze muri iri jambo twariko turavugana, nuko uhereye mu gihe ca Adamu na Eva gushika uno musi duhagazemwo, imbabazi z'Imana uko zari n'uno musi niko zikiri, kandi ziracariho, kandi zizohoraho. Iyo ugiye kuraba guhera mu gatondo, ukaraba mu gatondo ugashikana ku masaha kumbura uza kuryamirako, umwanya iyo turyamye kumbureho nta vyaha tuba turiko turakora ko n'abataba bariho. Ariko iyo turi maso, iyo tugendagenda, iyo twicaranye n'abandi, iyo umuntu ari wenyene, ibica mu bwenge bwacu, mu vyiyumviro vyacu, ivyo dukora bikagaragara, vyinshi usanga harimwo ivyaha. Ariko imbabazi z'Imana, wagenda ugasaba imbabazi, Imana ikakubabarira, ejo ugasubira bikagenda kwa kundi, ugasubira ukagira kwa kundi, Imana ikakubabarira, kuko imbabazi z'Imana zihoraho ibihe vyose. Nico gituma tudahera, nico gituma tudashira, nico gituma tukiriho, kuko imbabazi z'Imana
zihoraho ibihe byose. Nico gituma twitwa abana b'Imana, nuko tuba mu mbabazi z'Imana, nuko twemera tugaca bugufiya amaraso ya Yesu akatweza. Nukuri imbabazi z'Imana zamaho ibihe byose. Muri twebwe kumbure turiko turumviriza zino nyigisho, sinzi imyaka umuntu afise muri twebwe, ariko hariho ufise mike, hariho ufise myinshi, hariho ufise iri hagati na hagati, ariko ntavyo nzi. Uko biri kose, ugiye kuraba uhereye ku myaka kumbure umuntu ashobora guharwa ko yakoze icaha, guhera ku myaka 8-10 ugashika kuyo ufise uno munsi, wiyumvira ivyo wacumuye ingene bingana, wiyumvire ku munsi wose nta munsi warenganye udacumuye, ariko Imana ikakubabarira. Nuko imbabazi z'Imana z'amahibe bidashira. Bene data, dushime izo mbabazi, twibuke izo mbabazi. Imana ni nziza ku mwana w'umuntu, kandi igira imbabazi zidashira ku mwana w'umuntu. Uhereye kuri Adamu na Eva ugashika uno munsi kuri we uri kurumvira ino jambo, ugashika ku myaka ugeze kuno munsi, imbabazi z'Imana z'amahibe bidashira. Bitabaye uko tuba twaraherengetejwe, tuba twaravuye mu isi, ariko imbabazi z'Imana zihoraho ibihe byose zatumye tukiriho. Dushime imbabazi z'Imana, dushime ubuntu bw'Imana twagiriwe. Yesu aduhezagire. Amen.